Inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana. Boss, akagano kose kuzuye amadolari. Bari bambwiye kuzoza kabisa. Karibu sana. Karibu. Urazinda gutera inkuru boss. Ngaha ayi haize iminota 2 gusa. Tutangura kumva babaje mu batembera ngo zandagara, ngo ya mikeke. Boss, indagara ngaha zarira. Karibu sana. Kubera amastress tuba dufite hariya y'akazi iyo tubonye abantu bameze nk'uko turaryoherwa na cyane cyane ko yakoze ko kwishimiye. Yes. Karibu rero bisanzure hama yitwa Nero nje ngiye kumarana iminsi nawe ngende ndakwitaho. Murakoze. Reka nje kubereka chambre ndakwereka na douche ndaturarusha. It's okay. Mimi, karibu rero ngaha niho nsavye indaro. Sha bana iza kweli kandi burya wagira amahirwe akomeye je abantu ba boss bwe ntabakunda gutanga indaro. Shami, nubuntu kweli Imana yangiriye kandi tubanye neza kabisa. Shaje urazi ikintu canzanye ngaha nje kubwira ko aya masengesho tumaze iminsi dusenga Imana yayishuye. Ntumbwire ko waronse akandi kazi. Oya sha sakazi ariko navyo ntaco bitwaye. Urabona mugenzi wanje Nero ubara kugirirwa amahirwe kuzokwakira mu diaspora. So rero muri iyi minsi nyine atakazi mfise yaciye ambwira ngo nzore ngenda nyene nzidafungura kuko nawe azora mutegura ivyo gufungura. Urumva ko azabafashije muri byinshi nyene muri iyi minsi ata job office. Ariko amani Imana igutebejera gutegera. Yo, kumbe narafise umutima mwiza bigeze hiyo. Sha Imana ishimwe. Ahubwo ujya mu diaspora niyaza uzombwiye tujane kumuramutsa. Nta kibazo. Shaje iyo ubonye umuntu aguhaye ivyo kurya muri iki gisagara aba gukora ikintu kinini cyane. Ahubwo ndakwinginze ufashe tumusengera ujye mu diaspora azoshika amahoro.
Bone ngene tumye bantsinda. Nemo nakinagiye mu kwezi tumye bantsinda. Kutama genda gufasha ukina. Navyo nanzi yuko ukunda game. Nta kintu ndeka gukunda kugana. Okay. Uretse Dr. Moro. Gusa nyene ni brag nyene no bifata ubutariko. Bice bishikaje natwe kabana. Yo kuzina iryohirwa. Yicabona kuri wa muntu bakoreye iciza. Umuhaye agaciro ikintu umuntu yakoreye. Bigatuma n'ikindi kintu cacu cose yubona ko ashobora gukora ku bwakikorera. Cha. Nakubesha. Kuzina yankora ibintu byiza cyane kandi byinshi. Byinshi pe. Iyo umuntu akuriye muri famiye ucumengo hari umugenzo abantu bavuga yuko umuntu yabaye muri famiye yiwabo n'umugabo umugore acamwana ariko jewe vraiment kuzina yankoreye ibintu byinshi kandi byiza afashe nk'umuvandi gusa ariko kantu nako cyubishiramo Sinakuriye ndiko nditerera inkoro tutabeshanye nuko je nawe tuberanye kena ari mwiza umukobwa mwiza kandi rero guhitamo umuntu muzabana ibihe byose biraryoshe kandi ni byiza cyane ariko nayo numva mengo twobana kubera dukundana urukundo rwa vrai atabintu byo kuvuga ngo ni famille sister wawe cyane umuvyara wawe cyane mwe nabona papa wangu yarafashe icyo urukundo nirwo rutuma ibintu biba kandi nizere yuko urukundo narufishe n'abarufise bazovyikorera je nivugira niterera inkuru bisanzwe it's okay nta kibazo ahubwo hariho amagi ngira akarete na so ndabwo telefone yasikara kenemeje Igira inkuru n'inziraga Imana. Where is diaspora? Diaspora iko wapi? Niwe yakuzanywe cyangwa waje kurabaje? Come on. Ushaka ndakuboneka ngahe? Masi ndashaka kubona diaspora sha. Ntabwo vuga buhoro ndakwingize no namuvyura. Nakonde ndura za boss kuno amete. Akunda hano atekanye. Kagabanya fareme. Kaguzinzi ko ndabishobora. Ariko Renero. Hari ikintu utambwiye. Uriya muntu muri famille canke nyine ndashaka kumenya niki kuri wewe kugira ngo ushobore gusiga muhiri wawe ukaza hano mukamarana iminsi ukamwakira niki kuri wowe yaza ko ari muri famille ariko mama muzi ibintu byinshi cyane what na makrofisi n'umuhungu mwiza ico bitwa umuhungu mwiza uhereye hasi gushika ku mutwe ni mwiza ni bogari ashaba muri famille umva ko ariko bamwumvye gashaka ushatse kuvuga yuko ari inzobe nkawe ariyo mpamvu ari mwiza kuva ryari ngo ndahungu inzobe arirabura kwanza ndaba urambona ukuntu nsa umushitsi impande yanje kubwirabure bwiwe ndafite kuzuzanya mugenzi wanje we my sister umeze neza ariko nahora niyumvira mwana umuhungu wamuzanye gute mu buzima bwanje gute urumviye kunzanira umuntu mbona ko yawambereye nk'uko bikanjanga rero ikintu gihari nzomwizingirako hano kwiga inzoka yizingira ku kintu niko nzobigenza ico wacu wose nzokikora ntihakenerwa n'umuti nzowuronka Nera k'ivyumviro vyawe bigeze kure no kumuha imiti navyo birimwo sasa ko oya urabizi ko ndi umugenzi wawe
umugenzi wa kandi wa hafi ibintu vy'imiti byose ndabigushigikiyemo urabizi ko ibintu vyiza vyose biva mu kiganza c'Imana ndakwinginze gusa akantu kamwe gusa ayo marangamutima yawe mbona umenga wasariye umutipe neza wamusariye babarira umfashe uyereke Imana uyasengere ubwire Imana ivyo bintu byose urabona nkuko uri kuranganiriza nyene uri kurambwira uburyo wamusariye uburyo nyene umenga ariko umenga uri mu yindi si yawe ya wenyene no kuvuga ivyo byose vyereke Imana iguhe nyene kwigarura umutima wiwe atanozeye ushizemo avuga gute nyine atankomezi zawe bishizemo kuko Imana ishoboye byose numvuga ngo kazina daho mbeho ko wavyibagiye Imana itubwira kwifasha uwifashije nivyo nayo yakwifasha Imana izociva mu ijuru cingaburira uwo mugabo igikunda nizo gushiramo ingufu hama Imana ihezagira ivyo nakoze sindakuburije gukora urabona ko nivyo wakoze birakomeye gusiga iwawe ukaza ngo uje kwitaho umutipe icyo kintu nicyorosha ariko kandi ngira amakenga y'ikintu kimwe ntibizova bigutesha agaciro kurinda kubona waraje ngaha ukaza kumwakira kandi kiretse umukozi wenyine abonye muri babiri gusa hano umuntu ndabubwira kuba ndi ngaha sindahicaye nk'igipupe sindahari nk'igistati ndiko ndakora vyinshi ivyo vyose ndiko ndakora bizotuma nkunda nimba atanankunze none mpamvu nakubwiye nzokora ibishoboka byose ankunde my sister kintu wavyegereje umutima cyane kariro gake na frere kuko hamwe wosanga n'abatagukunda byokunaniza cyane rero niyo mpamvu nakugiriye inama yo gusenga uvyereke Imana ufite ikintu cose ushyize imbere y'Imana hari ukuntu nyine n'ugucoba gikomeye gute icorosha ugasanga umutima wiwe nubwo utagukunda ugasanga munyuma aragukunze bitewe nuko wamufukamiye mona ivyo Imana birateba niyo mpamvu nzokora mu nzira zanje urazi inshuro na kinye kimwe kandi kanko nombora hama nguco nza ngaho ngo mfitine nabonye diaspora yaje nigeze gukorana nawe binakunze ahubwo azovina twabaye mabuje reka sinda kwinjirira nkero two kurya nirire nitahire keka ndakuzimana haba ibyo bibazo bitagira ifuna rugo dose kubibaza ahubwo ushaka no sengere nanje ngo ndakazi kawanje okay ndenza komeza ngusengere Inama Imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira Imana ibigiye inama bigira Imana waciye ruguru ndakubona gumuza ni kumamagara ngaha n'amahoro cyangwa mwimutse ntiwambwiye shawapi nitwimutse ahubwo nyine nabonye hameze neza mbona twaganirira ariko umbabarire gatoya je numva ashoboye kumenya ikintu kiri aho iki wa muntu azova muri Amerika yaraje cyangwa ntaraje sha sorry urabona nyine ibikwa byo kuri church bavyadutwaye nakomye nshaka kubikubwira ndavyibagira yarashitse yesterday evening I was there what only in one day winjiye mu nzu y'umu diaspora utanga kuvuga icongereza ji kushaka gufata nk'umuntu atigeze aca ku ntebe y'ishuri I studied bro okay it's just a joking so girami wabonye ari tough gang gira makoro yiwe sha sinamubonye nasanze asinziriye ariko rero shaji ufashe dusengere nera mu majambo yambwiye haranteye ubwoba ngo ivyo vy'ubwoba navyo bije gute in fact narinzi ko abantu bo muri famiye ariyo mpamvu yagiye baragumanya ariko nagiye kumva ngo ari hajya ku mpamvu yo gushaka kwigarurira umutima wiwe
none muri ivyo vyaguteye ubwoba nibi icyanteye ubwoba nuko yambwiye ko azokora uko ashoboye kose kugira ngo yigarure umutima uriya mu diaspora ku neza vyase n'imiti je rero je numvise akantu k'imiti naciye nigirira ubwoba imiti ndumva no gusenga kweri santima z'urya mukobwa ntizeze umukoresha amakosa yes niyo mpamvu wenda kwemera igihe cyose nyine ndaguhanurira akanubwira nyene mimi dusenge nta yindi solution mu by'ukuri reka dusenge tumusengere kuko atanguye kwiyumvira ibintu byo kuja mu bapfumu mu kuja kurondera imiti urumva ko hari ikibazo niyo mpamvu rigana naguhamagara kugira ngo ngire inama y'icyo gukora kuko niwe mu best friend nyene fisi hari kuri charge nukuri Imana igumugisha rero bavuga ngo umutwaro wa babiri urahwahuka ufashe tumusengere mi byose bishobokera uwizera nukuri tuzomusengera rero gahona n'isacina z'ijoro sivyo yes no gusenga kandi igihe cyose umwana w'umuntu afukamise amavi bagahamagara Imana ijuru riruka gutabara ndabizi neza yuko nera Imana izogira ikintu mukoreye uriya mutima ugahinduka we rero gahunda ni saa 9 ndagiye none wose garo wicaye ngaha wapi ariko nanjye nigira ko Moringa. Ego. ça va Meze neza. Twari duteranye ngaha n'abashitsi. Ego. Yitwa Mimi umugenzi wacu twarakoranye. Nawe yitwa Judas, umugenzi wiwe baranasengana. Oh. Nice to meet you. And most welcome. thank you nera uri ukisezera Kiragoda. umuntu yashitse byasengesha wararikoze reka ndagutera inkuru yari yaratubwiye kuzoza tugira nk'inshuti ziwe dufata umwanya wo gusengera kugira ngo uzoshike amahoro turambwira ati rero ndege nawo yizera ni mbi cyane igendera hejuru ariko nubwo igendera hejuru yayo hari Imana ariko mbavuye ibyo byose turambwira ati rero nashika amahoro tuga dufata umwanya wo gusenga dushima Imana ko yashitse amahoro warabikoze Naravyibagiye. Gusa rero natwara umwanya no kumanda mwakira. Sinakitaye. Yeah, it's okay. It's okay. ijambo ry'Imana riravuga ngo hagusezerana ntushitse ufungura ikintu na kimusezerana so dufukame dushima Imana ko yashitse amahoro Yeah. bibigiye inama bigira Imana gisha inama Okay. Imana Reka dusenge dusengere. data wa twese uri mu ijuru turagushimira mwami washikanye isezerano wadusezeranye gisha Yesu inama Kristo Imana waramushikanye amahoro nama uyaga yanjye icyubahiro ibigira turagushimira inama watugiriye neza n'aya mahoro tukaba turi kumwe bigira Imana ibigira inama bigira Imana nera byamungu ni bogari abereye ijisho Nawe wabibonye. Ibaze rero yibaje ukoze iki ubwirwa ngo mutahane. Ni ukora ushoboka byose. Nanje nzokora ikintu cyose cyo byose saba cyose. Nawe uzoba gutanga ipepo no bikora. Niyo mpamvu naho bizosakurunga nzomurungira ariko ndagutaha. nera warakomeje sinari nzi ni brage vraiment kumurungira Brage ko muhungu mwiza nk'uyu. benera bibaza ko imiti isumba ubushobozi amasengesho je mbona musenga nera
sindiko ndeba nko kutiyemera erega uri umukobwa mwiza kandi ujya muhungu uramufise ari mu biganza byawe ni gute ko ushaka kwiyumvira kwigura cya mu nzira zibi ngo umurongere ngo umushiremo imiti no ndi wewe no umufukamira ngahamagara imana rega umutima w'imana nawe ufise ishaka kumuguha burundu fukama vy'imana bijye barambije abandi batashe hamwe no gushinga kuramvya rero ngo ntugasenga ngo ngendire mu mari zo nyishuri usanga ndamburiye mu muhungu nkuko agiye muri ivyo bintu vy'amashansiye yiwe araza kunyoka hama ngo nicaye ndamvye fukama nahava nahira gusenga yamara uwo mugabo wifuza imana ishobora kumuguha utarenze guca muri izo nzira mbi ubwo reje narambiwe ndiko ncisha mu nzira zanje ndabona inzira nziza yo gusenga reka reka vy'imana biratewe ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana Mira, namahoro. namahoro usibye gusa ko ndabakunda kandi banumva ashaka kubikwereka mba nifuza kumenya umukobwa ukunda ukuntu aba ameze n'ukuntu aba yitwara ubwe nanje aba ariko nitwara ndabe ko nasinze umutima wawe shema ndabakunda Mira, ndagufata nka sita. ariko ji hari akantu kambakiye Akakintu. reka ndakakubwira usanga hari ikintu ufashije urana mugenzi wanje Ronel Yego ndamubona. sha uziko yambariye ngo David dusangirize ku mugoroba gusa sinzi impamvu numva ubwoba kandi muranje ari nkuko bisanzwe Mimi. We ntumva ko iyo ari opportunity turonse yo genda gusangira n'umugenzi wo mu diaspora. Iyo feviro nkabake ngaha. erega nanje sinzi impamvu nyene numva ubwoba muri je kuko n'ubundi muharanjayo duha dusangira ariko impamvu nagize amakenga igihe cyose je muri je numvise ubwoba haba hari akantu katagenda neza rero kubw'ibyo ndakwinginze ufashe gusenga basi usengere nkava ngenda ku mugoroba undambike k'ibiganza nyene nkava ngenda Ubwoba. Reka tubwatake.
tugatakisha iki amasengesho ntituri abakristo data mu izina rya Yesu Kristo Ive, kwanza reka maenda kora umutsi bite. Nizeye kumeze neza. Nanje ndashima to. Hama nawe nshaka kubwira. Nukuri kwimana izina ry'Imana ndarushe kandi ndarushe cyane. Je ibintu byo kwihoma ku muhungu nkuko navyo namenyereye. Umuhungu nacu namukorera wogira ni robo wogira namenyereye kubona abantu bakunda abandi mba nacu nakora. Nico nazi ngira naracitse ndagikora kugira ndabakorera umunda. Ariko wapi navyabona kandi ndiko ndaroha. Nuko Imana jewe aho ngeze gukora nakoze narushe sinzi ico nabasigaje gukora ikindi atari gucika intege. Nuko ndarushe ubyumve ndarushe ndananiwe kuba niko ndihomera ku muntu ni n'ijya mbere bimbaye ko nshobora kubona ko nshobora kutazikwata ku muntu uyu muntu wape ya jewe nukuri nagenda kubwira nakumenyeshe ko binaniye. Bigira Imana Shema Nera mumaze kuba umuryango wanje kandi abashimira cyane ku rukundo munyereka. Imana bamwishire bamugisha nkamwe Imana ingiriye uboneka niza amaso abona kure habona nk'ikibi kije kibagana sinocemerera ko kibashikira. Nogerageza uburyo bwose muri tekinike zanje nkagenda ngahura naco tugahangana mpaka ndakinesheje. Hari agasiteri nashaka kubatera ariko katukirekere. Sorry. Ariko tubanze dusenge. Data mu izina rya Yesu hezagira kino kinyobwa mu izina rya Yesu kuko cyavuye mu isi yanjye.
bitunga umubiri nawe utunga umutima mu izina rya Yesu amen. Cheers. Sorry gato ndaje. Kaza kuvyiterekamo wewe ubu ni ukurambere ikigeragezo bose naho byicanzanye ngaha ukuza kuvyivanga mu mwande Nera nkubwira akantu aho umuco washitse umwijima nta kibanza ukihafise n'uyundi munsi ntuzokongere gukora no kosa kubera ko nshinda gushira habona nta soni umwijima uri umuco buri gihe mva ndakubwira nta kintu na kimwe wakora kugira usubize hasi wishe ivyo uno munsi ivyo ejo navyo bizokwica. Okay. Shobora kuba ejo ntazoba ndahari ariko ya Mana ibonera hose icyarimwe yo izoba ihari bisigura ngo nimba uyu munsi Imana yankoresheje nka marayika ifise abamarayika benshi izotuma ntudusubire. Marayika we marayika umvanira reka kuyayata wa mukobwa we wowe wibaze ko kuronka umugabo wo muri Amerika vyorosha umvirizawe tanga keya mubwira amajambo meza satira wa mukobwa we reka kubuyayata Nera menya yuko ayara amahigwe aza rimwe gusa mu buzima kuri ivyo rero uyafyinishije nizere ko ngaho unyuzo butaye ubuzima bwawe bwose ndagusabe rero murondere muvugishe muncamake mera nk'umukobwa ashaka umugabo nizere ngaho turumvikanye.
karibu rero wisanzure hama yitwa Nera ninje ngiye kumarana iminsi nawe nyine ndakwitaho murakoze reka nje kubereka chambre ndakwereka na douche ndaturarusha it's okay banifuza kumenya umukobwa ukuntu aba ameze n'ukuntu aba yitwara ubwo nanjye aba ariko nitwara ndabe ko nasinze umutima wawe shema ndabakunda Nera ndagufata nka sister Bof, oui yitwaze naka ndazi nikamenyerewe hari iwacu. wow thank you my love Okay. Hama ndibaza nta bintu musigaje gusuma mwakwica. yego Okay. Turashaka tubandanya kugira ngo turabana twicara dushobora kuganira n'iby'urugendo. So. Inama bigiri mana gishinami mana niyo nama yanje ibigiye inama bigiri mana Ama Shema twayaze byinshi ko vyerekeranye n'urugendo ariko hambavu y'ibyo urazi ko waciye ubwenge abavyeyi bacu baramaze gushengera ariko nibaza ko je nka mukuru wawe atacu ntagukore kuvyo kuri brother nta niryo gushimira kandi umutima wanje umatiza kwitwa papa igihe cyose amatwi yanje yamanyote yo kumva amajambo ava mu kanwa kawe Okay. Muri byinshi ndagukundira nuko ufise impwemu yo kumvira rero kubw'ivyo ndumva ko umuco no kongera kuvyo maze gukubwira ndipfuza yuko urugendo rwawe goba double mission. First mission is business.
and the second is family. Urabona umaze gukura urabona umukazana. Wow, come on pe. Cyumviro kiza cyane. My in love. Tuteri teka nk'umuryango. Don't worry about it. Nk'ukuri mukuru wanje mengiye cyane cyo kuvuga ibikwiye. Narico cyumviro nari nakigize ariko Imana ishimwe kandi utanguye kubiserura. Means don't worry, nzovyitaho. What? Kumba warufise umusheri? No, not yet. Ariko nkuko nakuze mu ndeshi ijambo ry'Imana ndafise kwizera muri jewe yuko ninashikayo Imana izonshira inzira. Then as a family pray for me. Yeah, ndakwizeye bro. Ariko nakugenda ukajana. Kujya guhitamo umuntu muzobana ubuzima bwanyu bwose. Ibintu bidasanzwe. Amahirwe atangwa n'Imana gusa. Kubw'ivyo uze wirinde ntuzotwagwe n'ibishobisho. Uhendwe n'ivy'amaso yawe kwereka. Udahanuje umutima wawe. Yamara uzuhitiyemo ingeso nziza. Kubaha Imana bifatanije no gusenga. Ndagusubiriyemo brother. Uzohitimo umwigeme afise ingeso nziza kandi yubaha Imana. Ntakarero keza uragafise. Wow, I'm proud of you my big brother. Hako bisa kugira mukuru umuntu ameze nkawe. Then I will try it. Genau. Ari mwiza umuvuga mwiza. Kandi rero guhitamo umuntu muzabana ibihe byose biraryoshe. Mira, amahoro. Amahoro. Usibye gusa ko ndakunda. Mira. Ni kenshi ntigeze ndakubera umwana mwiza. Wanyeretse urukundo, nigera sindabibazwa. Ariko nivyo koko inkoni irigiye. Iki nico gihe ngo imbuto babivye muri jewe. Wironkera umusaruro. Ibigiye inama bigira Imana gisha inama Imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira Imana gisha inama Imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira Imana ibigiye inama Agashwe njoro kazani. Nakiwanje. Ndagusavye kandi. Nimba njoro kazani yakandi ndakwinginze. Ndumva ico kintu cyambere ciza no wambanye mu buzima bwanjye. Ndakwinginze. Ibi bintu sanze ndiko ndakora nari sinifuza kubikora. Ahubwo duko nari ndabukeneye mu buzima bwanjye ko nari nakubuze. Inzoga ndiko ndazimogera ndako no kwibagiza. Basi numve ko mu mwanya wewe uri mu mutwe wanje kuramvuruga ko no ushiramo inzoga basinkaruhuka. Naburi impande yanjye sinakubikora. Nabaho nkunzi ko ndabishaka. Nongeye ko ndi mu ruhande rwawe. Calm down. Shima
please now. It's okay. Mira. It's okay. Good night. Shema, ntubinkorere. Numa umugongo please ndagusabye. Shema ntukende. Nimba basungunda n'akantu gato ntukende. bigira imana Shema. gishina imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gishina imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana Sara ambwira icyo wampamagariye. Jewe ndakwamagara. Ese wambwiye ngo ninze hano ngo urankeneye cyane kandi nihute. Nije naguhamagara. Nakoresheje telefone yiwe kandi nca ndafite message. Ntabwo yari kubibona. Mimi ni sawa. Ndashima Imana. Hari ibintu ariko ndatahura. Ni mwebwe cyane. Amasuranye ko ntamenyereye. Come on. Mwabaye iki? Nyambare ko gishika. Ntumbwire ko atakubwiye ingene tubanye. Uko mwamubanye kose vrema. Ntazibana zidakomanya amahembe. Ariko igikuru ni umwumvikana. Ko mwicara mukabiheza. Hako vrema nimuberewe mumeze uko. Umugenzi wawe Yes. urazi yuko Nera ari umwicanyi. Waruzi neza yuko Nera atunze imbugita y'ubwicanyi. Waruzi yuko Nera anywa inzoga. No. Nera ni umwicanyi kandi anywa inzoga. Uramubeshye vrema. It's okay. Ivyo ariko aravuga n'ivyo. Ariko nanje sinabikoze ngo niko nari ndabigambiriye. Nuko nagerageje kumukunda nigeze abibona. Naramukunze naramwitayeho nigeze biha agaciro. Ndahatiriza biranga. Urukundo rungira imuntu ruranamvanga mu mutwe numva stress mbanye nyinshi. Mpitamo gufatira inzu nzira kugira basi numve ko stress izongabanukaho. Ariko ubundi nanje ndigaya kandi cane. Nera. Stress z'urukundo zigutume kwiyahuza inzoga no kugerageza kwica. Shema ndakwingiza umubabarire. No, it's okay. It's okay. It's okay. Ivyo sivyo vyatumye ndaguhamagara. Ivyo vy'imbabazi canke kuzireka. Ariko hari ikintu nashaka kukubaza. Nta kibazo mbaza. Mimi wankundira ukambera umukunzi. Shema iryo jambo rivuze waryumviriyeko. Mbega urazi ko uyu ari umugenzi wanje? Mimi please. Shema ndakwinginze wicara ku ntebe. Mimi Icara ku ntebe turavugana wicara ku ntebe. wait. I don't care about your relationship. Please. Sigaye igihe gitoya mu bintu byazanye ngaha mu Burundi. Nza kuza mu Burundi twasezeranye na famille konje
for double mission, family and the business. Ndifuza umugore. Ibyanze nujya ntubyiteho. Ndagusaba. Sishobora kuvino nasize umukunzi. Meme twanditswe. Umwanya n'umwanya ashobora kunsanga muri Amerika. Relation ukuntu witwara bihwanye n'umugore wanje. Please. Be my wife. Shema, uravuze ngo wemukire umugenzi wanje. Uwo si ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama. Allo? Ma cousine, urabizi sinaguhisha. Imana jewe umuhungu yananiye. Nakunagira. Aho wumva ukomeye? Umviriza resha wa mukobwa ndakubwire. Aho uba wasama. Wasame ku bindi ntiwasame ku buzima bwiwe wenyene. Waruzi ko byoroshe, waruzi yuko ari umwana ugenda gutora gusa ugaca umuronka aho nyene. Umviriza, narakubwiye n'ubundi asuye kandi ndakubwira kuza muri Amerika si ibintu byoroshe, ni ibintu rwanirira, ni ibintu rondera. Umviriza, ayo niyo mahigwe yawe yanyuma ufise yo kuzana ngaha muri Amerika. Kandi ikindi naco wama wansabye ko ndakuzana ino, nanje nakurungikiye uwo muhungu. Uwo muhungu niyo passport yawe ufise, niyo visa yawe ufise yo kuza ngaha. Ukabona umutakaje jewe ntuzondondere. Kandi ikindi naco wibuke yuko ngaha muri Amerika ubushitse nko mu ijuru. Ubushitse ahantu hose byose bikunda. Emera uhangayike, emera uteseke, emera uce ku biti no ku mabuye kugira uronke uwo muhungu kugira uzino. Basi nimba byanse emera basa gutera inda. Gira uburyo bwose bushobotse agutera inda, hanyuma ndabizi ko byose tuzovyikorera. Oya, John kuri sinakubesha. Ibyo mwandi ko ndi homa ko umuntu atangene wapi. Ndabona si vyanje. Nera, reka imifyinato. Ubisha kumubira abirakuya. Reka ndabikubwire neza. Ataka. Okay, basi. Reka ndabikore. Nera, umeze neza. Nkuko bibona. Okay. Wamumagarira Shema. Niyo ushaka. Ubusigaye witoroka vyuva marimaro kazana ngaho tukondera Shema. Chanel, nta majambo menshi aho dutera na wewe. Gusa wamumagarira ukamubwira yuko nashitse. Niwe yampamagaye. Niwe yaguhamagaye. Ushaka guterana amajambo nanje. Ubusigaye vyuva yaguhamagaye sivyo? Ukacuca kuri jewe ndamuguhamagarira. Ndamuzanye ndabahoze.
Okay, ngeje kumamagara. Umukobwa nakubwiye amaze iminsi agendana na Shema. Yaje kuraba Shema ni ngaha. Kandi Shema sihari. Mbwira icyo gukora. Umvirizanera. Gahisomo. Ku buryo katazongera kandi kugaruka mu buzima bwawe. Nerambabarira ndakwinginze. Ndakubabarira. Hari imbabazi kurangirira. Niba sinakoze iki? Acutse. Ushaka kumenya icyo wakoze? Uba ndakugenda nakwihebuje n'uyundi munsi. Sinze kongera kubona mu nzira za Shema. Ufute Shema mu mutwe wawe. Ndakwiyamye, ndongenda kwiyama inyuma ya Shema. Turumvikana? Sindiko ndabwira. Babariranira. Ndakwinginze. Kandi zana telefone turaje mu yaga na Shema. Stop. N'uyundi munsi uzongera kumenyera. Sa? Mimi nunzinga amaboko inyuma ndikura. Kuba ntakunze Shema si uko atari umuhungu w'ibikundiro, ahubwo nahaye agaciro ubwenzi bwanje nawe wateguye byinshi byo kumugirira nabi ndakwirekera. Nimba hageze aho nanje ushobora kungirira nabi, reka ndaguhe ibigukwiye. Minsi ngira ndamukunda nakari ntiyara kwinyamaso kawe. Iyo ni impamvu yatumye kublock kandi ntanagarutse n'iwanyu. Kubera ko burya ndetse nkunda umuntu mwiza amahoro mu buzima. Ko nkunda amahoro mba nifuza no kuyaho y'undi. So impamvu namaze iki gihe cyose ntazi iwanyu. bazi kugenda kongera narusha bijyana kugira ngo menye ngaha nanze kubaza Jidas ahubwo barakuze kumuza nawe. Mimi sorry vraiment sinenzi yuko nera umuntu mubigeze hiye, ariko kandi bihure kare bamuvugira cyane ngo ntiyakora ikibi na kimwe nanumve yarayatse kukwica. Ale Mimi uremeye ngo mubuzi ndabo twamaze kubona imico yane please. Ndabona ko icyaco gihe cyo kunyishura basigazo nabona ko bacice. Uravuga bya bintu gushaka nkubira umugore? Yes. Shema, kubyo kuri sinasaba kubera umukunzi. Kuko nayo iminsi nakubonye nawe nyumengura umuhungu afise imico myiza.
ko umwana w'umuntu ari munini ahubwo nase ko impamvu atuma umugenzi wanje ababara cyakanyike kayo bitari ibyo. Okay. Base ko haza umugenzi wawe ureka kunyemera ko dukundana ariko muno mwanya niwe yarayatswe ko kwica umugenzi wawe yatumye ureka gukunda umuntu arayatswe ko kwica iki nico gihe nsigaranye iminsi mikeya cyane akazi karandondera ariko kandi misiyo zanje ntizirahera please ndagusabye. Okay, basi nyemerera ngusaba iminsi 2 yo kuvyumvira ko no kubisengera. Inyuma ya minsi 2 nzoguhamagara ndakubwire inyishu umutima wanjye uzawampaye. No Mimi tunazinanye niba utonywa amazi udasenze ukaba utofungura udasenze ndisiro ntabwo wagira ikibazo ayo misi utaragisengera hamwe office n'ubusenze ukiza n'inyishu bunye ahubwo senze ikintu indiriye Siyamuzi ko nateye inkuru. Imana ivugira ikishakiye ibyo kuri nafashe umwanya wo gusenga kuko sinari ko ndatahura impamvu narareka aramfata muri buriya buryo kuko je naragerageje uburyo bwose ndamwereka ko mbiye dufa nishimiye ubucuti bwawe nawe ariko ntigeze abibona so ndacategereje nyinshi niyo mpamvu ndakubwiye ngo ngire iyo minsi 2 ndabizi neza yuko hari nyinshi nzoba namaze kuronka. Please nyumva inyishu niza ari ego nzoyakira niza ari no nayo nzoyakira. Ariko uhumure 50% ni ego. uvuze nari nkubwiye ngo utekane umutima waje mu kibanza cawe 50% ni ego katurindira izindi 50% kugira ngo zikwire 100%. Babe, thank you so much. Reka banze shimizo 50% hanyuma tindire nizeye izo zindi zisigaye. Ikintu cyose Imana irimo cyose kigenda neza reka tubishyire mu biganza by'Imana. Ubu ashobora kunyakira ndahunze rero amazi yo kunywa. So akanya canke ashushe. Oya tutamashushe. Okay. Nera, ubaye. What? Nera. Gombaje. Nera. Ndagusabye mbabari. Utumugenda njya mu cyumba utora amahera yose yo bari. Ibintu byose no afise no kuri kwamba mbabari. Ngomong vuga amajambo menshi kwa ducaho. Mbabari ndagusabye. Iyo ni byiza guha amahoro. Ndazi urupfu rwanje niko kubabaza. Kese ugiye mu gikoni ugasanga amasafuriya agaragara ukwibuka ko ari umuntu aragutekera ubundi ndazi niwo babara. Niki nagukorye
niki nakoze kubwa natete nguvuzanje bishoboka byose ndabibasi ko nakwegarurira umutima wawe bira nibigeze umuntu ahubwo nihazira ku muntu atambona navuma mva ngumva ko napfuye ndikiguzi kuri we basi amaraso yanje akazoka mu gukurikirana akwibutse ko hari umuntu yagukunda Inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana Yes. Bibiliya tubwiye yuko hari ubuye ryagayiwe ariko ariryo ryakomeje imfuruka. Nibutse histoire y'urukundo rwanje nawe nibuka ibintu byinshi. Bwa mbere nkikubona ntabwo nari nzi ko nzo gukunda ariko sigenda gukunda cyane so ibyo tubireke. Nawe Chere ngeranije n'ibuye rero oya je sinakubwira ndavuga ibuye ryo muri Bibiliya. Okay. So reka ndarigume izaba imbere ikibazo cy'urukundo rwacu. It's okay. It's okay. Umunsi wasenze? Yego. Ko mugoroba ni wasenze uzo kwibuka kunsengera. Sigaye mbesha cyane. Chere wabeshike. Be. Ufite mu gitondo mbyutse niyumviye ko twabana ndabibura. Ndavuga ni nagutumiye mu kabari nakora ibintu by'akabari. Ndiyumvira uze ngaha sanga n'ubundi naraza kuba ikibazo. Naciye niyumvira ukuntu ndamutuma acagenda ahantu bitari bikenewe umva nabikoreshejwe n'urukundo ariko nangorana. Nari ngo n'ibindi nyine bikomeye ukuntu wari ubibwiye. Nari ntabwo kwiyumvira ko wambeshe ko nkunda. Be. Ntabwo nakubesha urukundo ahubwo nama mbabaye iminsi yose kubera twamenye duteze be wari ntabwo kumva ingene iyo turi kumwe uburyo mba meze mwana yonyine ntibizi. Shiri burya ikintu cyose gifite umwanya wacu kandi igihe c'Imana cama ari cyiza ku mwana w'umuntu. Rero ikintu cari igihe nta mpamvu yo kwicuza. yes be naje sinzi yuko nzosubira kumenya ubuzima bwari kuko hariya tuba turi stressed sana n'akazi ariko Imana ishimwe ndazi neza yuko bizogenda neza. Mbega bwibutse kubwira Jidas yuko tumukeneye. Shiri namwandikiye message. What? Be ndashaka ko tugana ku kintu cya eta civil. Ntabwo urikora bitevye kandi siganye iminsi mikeya. Anyanukiye kunsiga. Rega iminsi yanjanye. Cyane byoroshe nyine n'igikombe cy'umurazi kikwiye kunywera ariko nyine ngomba gushakira neza ko Imana izoca ibikora vuba vuba. Imevisa ngusange. Libres. Sheri. Ndagogo sinera. Oya ni wa muzamu. Nera yaramamuye. Azari amakofi yankubise nyine yatumye numva umenga ndamutinya. Boss. Musore nibiki? Urumwene mvu kakabia nakubise inama izo zitatu akandi nakabizi nzokana konwaye
ariko rero mbe ndibutse hari umunegera ari ngaha hanze sinzi yuko ndamubwira akinjira. It's okay, ngena umubwire injira nta ngorane. Okay, merci. ni mwe mufise urugero rw'irungu kandi pe usanga aho muheje kumugurira inzoga. Oya tubanye neza, reka turi hariya twe tuba twuzuye mu mutwe turasa ahantu hameze nk'uko turaryoherwa cane. Ahubwo yego duhaguruke twakira uwo mushitsi. Gishinama Imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira Imana shere gushitsi hashize. Gishinama Imana niyo nama yanje Shema mahoro neza. Cyane cyane. Yesu ashimwe. Ayo mbazi. bigira Imana Ndahabona muraryoshe musa neza. Ya turashima kweli. Okay. Yego murakoze cyane. bigira Imana Be umunyu mugenzi. So rero ikintu nyamuko twari tuguhamagariye nibaza yuko usanzwe turimo turakiyaga na sheri. Anakariwe mugenzi yanyeretse bivanye n'iminsi nsigaje turimo turategura ta civile kandi twifuza yuko ibi bintu byo mwibanga ndagufata nka frère ariko kandi uri bon frère kuko nakwezwe n'uyu. Rero iminsi nsigaje ni mikeya mfasha gutegura ta civile ariko hanini nifuza ko libanga ryanje nawe na sheri sivyo sheri. Oya shere n'abandi bake tuzoshaka nyene ko babimenya bakaza kudushigikira. Ndumva ni sawa kandi ndumva ko mwabiganiye ko cyane. Muri abantu bato kandi ikintu mufashe ni ingingo ikomeye cyane ariko ndafise ububazo bumwe nshaka kubabaza. Eske mushaka yuko iyo etat civil zo barukantiye ikigira kabiri warafise pare cyangwa nawe warafise marene? Navyumvise ngene mwabivuze yuko mushaka yuko hazoba abantu bakeyi. Bon, iyo ni good idea. Ariko rero murumva ko hari point zigikenewe sinzi ko muzifise. Bon. Eta civile nibaza ko twoyorosha. Kuko nabwo turimo twitegura kugira ngo twemeze abantu. Ahubwo tugomba ko Temeze imitima yacu. Yes. Of course. Rero ku kintu kijyanye na pare nje ku giti cy'iwanje ntabwo noja kure abantu benshi tuzinanye hino ahubwo nca ntorabo cumbira pare. It's okay? Yeah, it's okay. Kiri. Wait. Tidese nuzikara umusore. Nta kibazo. Oya, ibyo nta kibazo. Gaha etat civil bayoroshe cyane ibyo ntibarinda kwiraba. Yes, of course. Na cyane cyane ko nifuza gukompleta doshi kugira ngo mu minsi mikenya uzoca usanga hari sinumva yuko nshobora kubona umufisishe wanje hafi. Ahubwo be urafise marene Hano ubu nyine nta mahane ndiko ndabona ariko reka ndare ndamwiyumvira nizeye ko uzoca nyine namutsubwira Joyce uzombera amahane. Yeah, it's okay. Bon, wamwiyumvire nivyankaje ndaza ndamufasha. Cyo mufashe mu nta kintu kimwe namufasha. Okay. Tugendera ndakuzimana. Sawa merci. ibigiye inama bigira Imana Gishinama Imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira Imana Gishinama Imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira Imana ibigiye inama bigira Imana
Shema. Shema from Burundi. Hello, Shema. Yes, I am good. Warungitse ifoto. Okay. Ikanda. Wow. What amazing thing. Shiri. Mfasha gushima Imana. Shema yagize dasivire. Dasivire? Hema. Birandyoheye cyane. Biranezeye. Reka tubandanye. Ziba wa karufawe. Kugeza umwanya ahita sivire yamaze kuba. Umviriza uzogwa hiyo. Muri Amerika hasezere. Je n'ibiki. Shiri. N'ibiki. Kushavuye. Byumvikana. Impossible. So kandi tuvugana. None sheri. Ibyo bintu twoje kuvuganira hanze tutuvuganira ngaha n'ibiki. Okay. Shiri, ko witavye telefone ushavuye. Muri ko muravuga ibintu bijanye na etat civile. Ngo ahere hiyo biki n'ibiki. Ivyo ushatse kuvuga iki? Urabizi ko twasezeranye yuko aya mahanga tubayemo kizira yuko tubana nabi dushwana. Kubw'ibyo rero mbwiza ukuri, mbwira umuntu yaguhamagaye akubwira ibintu bijanye na etat civile kandi twe tweje kubiraba ubunyene ndamumenye uwariwe nico ashaka kugira. Bisobanura yuko umuntu wese telefone nzoza ndakubwira ubu telefone wariyo. Urumva tanguye kunyikeka. Tanguye kumbona nabi. None niba utari telefone numva kandi mushavuye ibiki n'ibiki ngo ahere hiyo ngo yo Amerika nazoyibona ni umuntu nyabaki. Reka basi ntibishike kure. Hari ibyo naguhishije. Sheri. Ndibaza nta muntu yanka iterambere ry'umuryango. Urabizi ko mfise umukuzine twasize ari iwacu. Naragerageje uburyo bwose bubaho kugira nsange ino byarangize. Mu gihe rero dufashe decision yuko Shema asubira muhira. Job ganje narinzi yuko ari ku kajyo keza ndonse ko kuzina wanje bansangena. Ariko ibyo byose karagatego. Ntangajwe no kubona Shema akora etat civile n'undi mukobwa atari nera. Sheri ndakwinginze umbabarire. Katutaye turebandanye muhero. Ibigiye inama bigira Imana gisha inama Imana niyo nama yanje. Ibigiye inama bigira Imana
gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo